bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Uyu munsi tuje kuganira mu kiganiro c'inkino mutegurirwa na Axia Vibes TV. Muri kino kiganiro rero turaza kubabwira muri make aho gushika uno munsi inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe c'isi yose zigeze. Turaza kubabwira kandi ko muri izi nkino nta macakubiri ahari, izi nkino zirangwa n'urukundo. Murabizi ko Axia Vibes TV ikorera cyane cyane mu iteka ry'umuntu, mu iteka ry'umwe n'uwundi mu mice yose. Turaza guheza rero tubabwire n'ibigiye kuzobandanya gushika iki gikombe c'isi yose gitangwe. None rero tutagiye kure, barabona ko turi kumwe n'abatumire basanzwe mbere. Rero ikiganiro ndabibutse ko cyitwa Special du Coupe du Monde 2026. Ikiganiro kandi tubibutse ko tugaruka ku rukundo n'iteka ry'umuntu bigomba kuranguka muri zino nkino. None rero ntaraja kure, jewe ubwanje ngiye kubashikiriza ikiganiro ni Muco Ange Narcisse ku bwa Axia Vibes TV, nkaba ndi kumwe n'abatumire mbere iburyo bwanje, ndamusabe yidondora. Je nitwa Irassaken Carlos. Ibubafu bwanje Anje nitwa Itangisha Kavane Lyon. Mbega Carlos, usanzwe ukora iki mu buzima? Jewe ni umunyeshure wiga kuri Lycée du Saint-Esprit. Nawe Gaëlion? Anje ni umunyeshure niga kuri Lycée Clarté Notre Dame. Iki kiganiro c'inkino musanzwe mugishikirizwa na Patiri Inyasi Nkuruziza, mwizuka izina rya Beranov. Mbere ahubwo tumuramutse, turakuramukije Patiri, utubwire uko inkino ziko ziragenda muri rihiganwa ry'igikombe c'isi yose. Ndakuramukije cyane mumenyesha makuru Narcisse mukutsa kivi kuri Axia Vibes TV nabo musanga ikiganiro special Coupe du Monde 2026. Lyon na Ken batsinze muri kina na special Coupe du Monde, gikombe c'isi yose kiriko kigenda neza. Imigwi yo muri Afrika yarayisezerewe yose, wanyuma ari wo Maroc warayitsinzwe n'igihugu cy'Ubufaransa, igihugu gikomeye cyane kiguma gihabwa amahirwe yo gushobora gushika mu rukino rwa nyuma. Ariko iby'umupira ntawe ubimenya kuko n'abariko barahashika bagenda bahakwa. Umugwi wa Egypte warahakije cyane umugwi wa Argentine kuwukuramwo, naho vyaheze Argentine ariyo ibandanije. Igikombe cyo kiragenda neza, gusa bashaka kugitobana baba ariko bakirabira hanze, bashaka kukizanamwo ugwanko, amacakubiri, amajambo y'ugutukana n'ibindi. Ariko gikombe coco kiriko kigenda neza, n'abakirorera urabona yuko bakirorera bafise umutima wo gushira hamwe. Nizo za nkino z'urukundo, za nkino ziteka tuvuga hano kuri Axia Vibes TV. Rero mubandanye mugira ikiganiro ciza nabo batumire. Ndabamenyesha ko mu ndwiza mu ntango nko kwa kabiri dushobora kuzobaha ikiganiro n'umukinyi mpuzamakungu Murundi akina mu migwi ya hano Iburaya. Muzokwitega ico kiganiro muri benshi cyane. Rero murakoze gose, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro byose bica kuri Axia Vibes TV. cyane cyane ubu turi mu kwezi kw'indwi, ukwezi kwiyimbura, ukwezi kwiyatirwa ry'abasaserdoti. Mukurikirane ibiganiro biryoshe cyane by'intahe yihamagagwa ingene abasaserdoti babaye abasaserdoti. Mukurikirane ikiganiro kijanye n'ibya make-up, aho na Deje na Sandrine na Jota batubwira ingene twovyifatamwo tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, mubandanye muryoherwa na Special Coupe du Monde 2026. Yari Padre Belanov, Sala, Sweden. Tugaruke hano muri studio iwacu, turi kumwe n'abatumire. Mbega gushika kuri 8e de finale mwabibonye gute? Byagenze gute? Ni iki mwoshikiriza ariko barakurikirana icyo biganiro? Ndahera n'ubu iwawe. Twe gushika ubu bavuga ko ari tournoi ikigenda neza, gushika ubu bageze muri quart de finale.
hariyo amakipe amwe amwe ashobora kuba yaravuyemwo tutari twizeye, amakipe ashobora kuba yaratubaje nk'ubu twageze muri quart de finale nta ekipe n'imwe yo muri Afurika isigayemwo, umva ni ibintu bibabaje nyene, gusa ntitwovuga ko yababaje cane kubera yuko ni football yo muri Afurika novuga itaratera imbere cane, ubu aho bageze baragerageza muga novuga ko ntibarashika kuri rwa rugero baza guha akazi kagoye ayo ma ekipe yandi manini makuru akomeye. Nico novuga ati rero kiba gituma abanyafurika ekipe zisi zaravuyemo, ubundi aho bigeze ubu ko bigenda neza. None gushika kuri iyi quart de finale yabaye ku munsi w'ejo, nibiki umaze kubona uhereye nko muri huitième de finale, nibiki ubona vyakubabajemwo canke nibiki vyakuryoheyemwo? Mpereye nko ku nkino zambabaje, hariyo nk'urukino rwa Cape Verde bahura na Argentine, bahuriye muri huitième de finale, bahuye muri 16e de finale. Cape Verde ni igihugu kigizwe n'abantu bake cyane, ngo kirimo abantu 530 personnes, entre ni igihugu kirimo abantu bake, kandi ni n'ijyambere bari baje muri Coupe du Monde. Mu nyuma parcours yabo bagize twarabonye bakiri mu phase de poule, ama game yose bakinye yose baranganije, niba cyane bakarameta kwikarita muri 16e. Mu nyuma bageze kuri Argentine vraiment barakinye umupira umeze neza, baraduhaye na umupira tutari twiteze ko bokina, ko deja baranganganije baraja muri overtime, cabirangira nyene Argentine ibakuyemwo, muga urukino berekanye vraiment bari bamerita kurengana. Amundi rukino ruvuga ko rwambabaje yari Egypte nayo nyene na Argentine. Egypte d'abord batanguye badomina urukino, baranatsinda n'ibitsindo bibiri, baragera ku munota tuvuga ati aha vraiment Argentine batashe, Egypte barashoboye gukuramwo ekipe ikomeye. Muga Egypte novuga ko nimba baciye bijajara ko baba bamaze gutsinda, mu nyuma rero Argentine kwana kwa kuntu bari ati ibihugu bindi bifise experience nini par rapport, kandi Argentine tukibagiye ni champion 2022, donc nibo bafise muri uno mwanya nibo bafise titre ya champion du monde. Urumva rero haza ca kintu ca experience, donc mu gihe ijya 90 minutes abakinyi itabirahera, ama ekipe nkayo sibiza kwijajara. Ego nibwo rukino runovuga ko rwambabaje, ko abo vraiment iyo badefanda bari gushobora gukuramo Argentine, mugaye nimba baciye bijajara Argentine nayo ikiraziragiye iyo remontada. Urukino rwanryoheye nje cyane inkino zingera cyane inkino za France, kuko nico gihugu novuga ati naco nyene fana. Ego inkino France zikina, urundi rukino rwangiye n'urukino rwa Angleterre na Mexique, rwari urukino rwari ruryoshe. Ego murakoze cyane, reka tumve Elior nawe, mbega we waryohewe n'iki, wababajwe n'iki mu gushika muri iyi quart de finale? Nk'uko yabivuze, izi nkino ziriko ziraba zari je nabonye zari ziryoshe zose. Nk'urukino rwa Cape Verde na Argentine, byaraboneka yuko Cape Verde ishoboye, ariko nyene kuri experience imwe bafise haruta ya Argentine, bahavuye barabakuramo. Jewe nkanje urukino rwambabaje ni nubwo nyene rwa Argentine na
Egypte Egypt. hamwe na Portugal na Espagne. Ntiyari match Portugal na Espagne ntiyari match iryoshe cyane kuruta izindi, ariko nyene je nari nsanzwe nkunda umugwi serukiragihugu wa Portugal, ariko byarangiye nabi. Hama ku rukino rwanryoheye ni France, izo nkino za France nizo zanryoheye na jewe. None ejo ku igenekerezo rya 9 kakaro uyu mwaka nyene muri quart finale harimo urukino rw'Ubufaransa na Maroc. Mbega mwazibonye gute zose? Ugifise ijambo nyene woca wandanya? Jewe nabonye Maroc iyo ishoboye gutsinda France, ariko je novuga ko France ni ekipe, ni igihugu gifise abakinyi bafise experience nini cyane kurusha aba Maroc. Urumva bari guca babatsinda vyoroshe, kandi Maroc nayo nabonye umenga yaciye ita espoir babatsinze cyambere. Nawe ga Ingenzi. jeje novuga ku rukino rw'ejo, bon, d'abord Maroc novuga ati nico gihugu cyo muri Afrika novuga ati gishobora kuba kimaze kugira experience yo gukinira muri aya mahiganwa, bon, yo gukompeta nabo niyo migwi serukiragihugu yindi ikomeye, kuko dusubiye inyuma gato no muri 2022 Maroc twibukanye yuko bari bashyitse muri demi-finale bakuyemo Espagne bakoramo na Portugal, kandi ibyo turazi ni ibihugu bizi gukina. Donc yagiye ku rukino rw'ejo, bon, amahirwe menshi yari kuri France kari bashaka kubatsinda kuko n'ubwa mbere bari babatsinze. Muga ntitwashaka kwirengagiza yuko na Maroc ku mupira wabo mwiza tuzi bakina bashobora gutsinda nabo nyene Ubufaransa. Muga bon, France cyambere novuga ati ni Ubufaransa bufise atake imeze neza, nibo bafise atake ikomeye cyane muri kino gikombe cy'isi. Maroc nayo ibintu bariko barakina deja bariko bakina ibyo kudefanda kandi nta bataka bari bafise. Donc au final novuga ati ego Maroc ubu aho novuga irafise experience, muga ni ya France yaciye experience yabo yaje kuruta imwe ya Maroc. Donc ubu du compte usanga Maroc naho badefanda haza kugera ahantu byanka bakananira. Niko novuga ko byagenze nawe ubundi bwo ibintu bari bagerageje, ariko kandi na match yari iryoshe. Ego none umusenatrice wo muri Paraguay yaranditse amajambo mabi kuri Mbappe, mbere no ngaha kuri Action Vibes TV tudashobora gusubiramwo. Mbega wewe ugifise ijambo wewe yakiriye gute? Bon, bijya narabibonye byabaye igihe Ubufaransa buheje gukina urukino rwa France na Paraguay. Mu nyuma kubera novuga ko yabivuze kubera ko muri urya rukino, bon, Paraguay novuga umupira bakinye, bon, si umupira mwiza kuko bariko bakina ibintu bimwe amakosa menshi byo gutera amatakle menshi. Mu nyuma rero abakinyi ba France urukino ruheze baraza baravuga ati twebwe nimba bashaka ko dukina umupira umeze nabi turashobora kuwukina, kandi uravye nivyo bakinye nyene, kuko umukino Paraguay yari kirakina ari umukino vraiment novuga mubi. Mu nyuma rero urya musenatrice araza aravuga ayo majambo nyene, amajambo ari raciste, nibyo nyene amajambo mabi. Bon, je cyane yavuga ko cyane novuga ati bon, ego ajya n'amajambo mabi kandi arashobora gukora ko umuntu cyangwa akamubabaza. Mugano uvuga ati ntituyate ko umwanya munini cyane, kuko deja cyambere football ni ikintu gihuza abantu, gihuza isi yose, abantu bose bahurira. Donc novuga ati ayo majambo kandi sinijya mbere bibaye ko umuntu akavuga amajambo ari raciste iki. Novuga ati rero ntibize biduca intege canke bice bitubuza gukundana entre nous, ahubwo twege tugume twerekana yuko naho boza bakadutuka gute, kuko kenshi
ayo majambo bakunda kuyadresa ku ba africain donc asura kwa noir donc nka Mbappe ko ari mu Cameroun urumva nubwo ati rero naho bazakatubwira ayo majambo tubereke yuko twebwe ntibiduce intege tubandanye guma dukina wa mupira wacu uza kuduhuza n'abandi dukundisha n'abandi Obudi Conte kandi nimba yarakoze amakosa azohanwa n'amategeko ego urakoze cyane uratubwiye Carlos mu majambo make uko wavyakiriye mbega none wewe nawe wumvise muri make wumva none wohanura iki abantu bifuza kuzana amacakubiri mu nkino jewe ico nobahanura nuko ayo majambo ushobora kugenda kuvuga ushobora kwica kariyeri y'umukinyi canke bigatuma abahora bamufana badasubira okay iki kiganiro rero turimo we nawe wumva wohanura iki abantu bazana amacakubiri mu nkino Prodecha ikintu cya mbere banza kubahanura ni n'abo byihoza kuko ntacyo mbona byabashikana kuko turavye aha ku isi football iri mu kintu cya mbere abantu benshi bakunda kandi bahuriraho kandi turavye dusuye gato inyuma kuri ujya mu senatrice bigenda yavuze kuri ku mukinnyi Kylian Mbappe novuga ati abantu benshi baraje barashirikira Mbappe baramudefanda kandi apana novuga ati abantu b'abanyafrika ndetse nabo bandi bo mu bihugu bya Europe bya Amerika baramudefanda donc novuga ati yuko ivyo bintu bya racisme novuga ati naho bushaka bakabireka kuko ego bizokwamaho muga naho bizobashikana kuko finalement bazosanga abo bantu nyene bakunda iyo football uko nyene uko imeze bari hejuru par rapport yabo baguma bazana ivyo bintu kandi abantu bakukodesha ivyo bintu nkuko mugenzi wanje yavuze birica mu mutwe abantu atari umukinyi ari formatano birashobora guca bimwica mu mutwe ari umuntu ashiriritse mu mutwe ushobora no guca usanga agomba kurwana usanga bimwishe mu mutwe kandi ivyo bitanga iyo babikwadesa ko cyane kariyeri yawe irashobora gucika donc rero navuga ati nibavyihoze n'umukino uhuza abantu apana umukino uza guteranya abantu tugushimire cyane ariko kandi tukiri ngaha ikiganiro ni kugira ngo tugikora kugira ngo dukuze ingeso nziza ingeso y'urukundo kugira iteka umwe n'uwundi tukubahana ubu mwebwe muri mu kiruhuko muri abanyeshure ariko kandi mu biruhuko haboneka ibintu byinshi hari igihe haba imipira nyene ugwaruka nago murabizi ruri mu bambere bahurumbira kuraba imipira hariho imiziki ibiteramo vy'imiziki hariho rero ugwaruka ruheza rukavinyegeza inyuma kumbe bigiye ugwaruka rugiye mu ngeso mbi mbega mwebwe muri iki gihe c'ikiruhuko ni akahe kamo mwumva mwotera urundi gwaruka ruri mu kiruhuko go kwigenza gute canke go rukwiye kwitwara gute muri ubu buruhuko kugira ngo ntibagwe mu ngeso mbi cyo n'abahanura d'abord ego vacances n'umwanya wo kuruhuka muga bavuze vacances ntibabuze ati tugende gukora ibintu bitesha umwanya canke biteye isoni bitwononera ubuzima ni vacances baguha ugenda uruhuke mu mutwe kubera ko uba wamaze umwaka uri kuriga donc rondera ikintu cyora nko gukina umupira nko kwiga utundi tuntu atari ivyigwa utuntu dushasha dushobora kugufasha muri kazoza canke mu buzima bwawe apana kuja mu bintu vy'ibiterasoni ibintu ataco bizokungurira mu buzima biza kukwicira ubuzima ego nawe wumva wotanga impanuro yahega Elion nk'uko yabivuze kuja mu ngeso mbi ataco vyovyara ataco wihimaze jewe ngira ndashobora kuvyuka mu gatondo gufasha utuntu duke
hama ndafise nk'abagenzi tugaca dukina umupira urumva nk'abonye baca baja mu ngeso mbi ibintu nyene bizokononera ubuzima bovyihoza kuko ivyo bintu si vyiza. n'ubu mbandanye ndabashimira cyane ku mpanuro mutanze kugwaruka bagenzi bacu bagenzi banyu bari mu gihe cy'uburuhuko. Rero tugarutse muri rwa rukino turageze n'ibyo mu gice cyitwa quart de finale. Mbega n'izihe nkino zisigaye kuba niyihe migwi isigaye nibihe bihugu bisigaye guhura? Bon, d'abord muri quart de finale hari hariyo match ya donc France na Maroc ariyo yabaye ejo. France iratsinda. No munsi haza kuba Espagne na Belgique, hama ejo samedi hazoba Angleterre na Norvège, hama dimanche nayo haca haba Argentine na Suisse. Izo nizo ekipe novuga zizokina igice ca kabiri. Nizo nyene nibaza ko atazindi zireze. Ego. Hanyuma umukunzi wacu Patiri Villanove arakunze gutanga utubazo muri bijanye n'inkino. Bwa mbere ku izina ryiwe numva no bakeza ko mwashoboye kwishura ibi na biriya kandi felicitation gose. Nejo bundi mubandanye mutera intambwe mu kwishura ibibazo kambe n'abagenzi banyu muze murabapartaja kugira ngo nabo bashobore kuvyishura. Rero kuba mwaravyishuye nashaka nyene nce fatira aho ndababaze mbega hari ico bibafasha mu buzima bwanyu, hari ico bibungura muko mubishura bijya bibazo ababaza? Bon, nkaje ku ruhande rwanje yego novuga ko bidufasha kubera ko hariyo nk'ikibazo ushobora kukubaza akantu utaruzi gaca gatuma ugenda kurondera kandi ugiye kurondera naho umenya bishasha utuzoragira na curiosité yo kuzarondera n'ibindi. Donc plus azarakubaza ivyo bibazo peut-être ashobora kubaza ivyo uzi mugayo ahaya ushobora gusangamo utakizi ukaca uja kurondera. Donc bica biza birakuzanira iyo curiosité yo kuza urashaka kumenya utuntu au fur et à mesure usanga wamenye kuzarondera utuntu n'utu eko niko novuga bigufasha. Nawe Gaël yoroweho bigufasha iki? Nanje ni kuko biragufasha biragufasha kuguruka mu mutwe ukarondera. Ego murakoze cyane. Ahubwo mwatubwiye mu ntango ko mwiga ku mashure wewe kuri Notre Dame Quartier de Vugizo nawe kuri Saint Esprit. None birasinzi ko mwotubwira mu majambo make n'amashure tumenyereye ko twokwita ko akaze mu byo kwiga mu bijyanye n'inyigisho hari umurindi udasanzwe wo kwigisha no gukurikirana abanyeshuri bo kuri ayo mashure. Mbega none biraborohereza gukurikirana ivy'inkino bikaborohereza kandi no gukurikirana ivyigwa neza? Rero nkaje niga kuri lycée du Saint-Esprit. Ishure benshi bavuga ati ishure rirakaze bariga cane ibintu nk'ibyo muga ego n'ahantu education yabo iri un peu hejuru par rapport y'izindi muga novuga ati byose uriyadapta ukaja kuri rythme yabo. Ego baratwigisha neza kandi turakora vraiment turakora cyane. Donc ukihatangura urabona umengo ni ibintu bigoye muga au fur et à mesure uzuramenyera haca iminsi uratinda ukamenyera. Hama jewe gufatanya ivyigwa
no gukunda no gukunda urukino rw'umupira w'amaguru je biranyohera kuko d'abord nk'ubu twebwe d'abord nk'amamatch menshi ya football donc nk'amashampiyona atanguye match ziba mw'ijoro aho natwe twiga bamidi twagiye twiga après midi gusa si misi yose no kurumva waba watashe ukaronka akanya ko kwiga umugoroba mu nyuma rero za nkino zira mw'ijoro dufate nk'uri kuraruhuka canke ugira uje kuryama twamye nkono bwaki jewe kuri jewe biranyorohera nawe Gaëlion hama jewe niga kuri lycée Craché Notre Dame de Vugizo jewe ingene noba narashoboye gufatanya ibintu vy'inkino hamwe n'ibivyigwa amashure nibutse haraciye nk'umwaka nanguye gukunda cane vy'umupira narasamaye cane ariko nyene naragiye nyene ndaraba umwimbu w'amanota yo kw'ishure ndaraba ikintu coba caransamaje nyene naciye nza ndagabanya nyene gatoya ariko nyene umupira nyene ngoma ndawukunda umva naciye menya kubishera neza. Okay, merci beaucoup. Rero muri bya bibazo uko nyene kubifatanya gufatanya gukunda inkino no gufatanya kwiga si cyoroshe ndumva ko murafise uburyo budasanzwe umwe wese yashoboye kubikoramo ku buryo mwishobora atagihungabana ariko kandi n'ubumenyi bujanye n'umupira w'amaguru bose mukabugumana. Rero mu kareza ko ndabakeza ko mwashoboye kwishura ibibazo bidasanzwe wa mukunzi wacu Patiri Beranov abaza. Rero je mbere kwibuka izina ryiwe ndabashikiriza n'udushimwe hanyuma kugira ngo mubandanye mugira intege ariko kandi turabasaba ko mwoheza kuko hano kuri Axiya Vibes TV ugwaruka rukiri ruto rukunda inkino ntiruragwira muca rero muza murabasangiza ibivyiza ibiganiro tugira kugira ngo babe benshi kumbure n'ivyo bibazo babe benshi babimenya bashobore nabo kuza barabikurikirana bashobore kandi kuvyishura. Nizera ko mwemeye ko muzobikora nawe uzobikora. Yego. Nakahe kajambo rero ko gukenguruka ko gushima wewe ga Carlos umva woshikiriza? Bon, je ndashimira Patiri Beranov kuri utu tubazo azaraduha kuko biradufasha kungura ubumenyi biradufasha kuronka novuga ati kuhaje yo kuza turarondera utuntu ego biradufasha cane kandi ndamushimira no kuri aka gashimira dushikirije. Hama jewe ndamushimiye nanje kuri kano gashimwe ndamushimira no kuri utwo tubazo azaratubaza ko turungura ubumenyi biratuma uba urondera cyane ukamenya byinshi muri football. None rero bakunzi ba Axiya Vibes TV muri demi finale bamenyeshe ko hazoba utundi tubazo tuzoshikirizwa nyene na Patiri Beranov hanyuma muyitegurire muri benshi kuzokwishura kugira ngo namwe mushobore gutahukana ubwo bushimwe. Ikindi twobibutsa twanabatumira umunsi wa kabiri igenekerezo rya 14 mu Kakaro hazoca ikiganiro nk'iki ahanyene kuri Axiya Vibes TV cha Patiri Beranov n'umutumire adasanzwe umukinyi umwe mu bakinira umuserukiragihugu intamba mu rugamba aho rero bazobica bigacika. Nifuza ko mwese mukurikirana yimbonesha kure ya Axiya Vibes TV atanumwe yosigara inyuma. Mu gusozera rero hashobora kuba harimwo abadufatiye hagati twongere rero dusabe abatumire bacu babidondore. Ni Irasaken Carlos. nanje ni Itanisha Kanelio.
kubwa Axiya Vibes TV ni jewe Muco Ange Narcisse umukutsa kivi. Ndabibutse ko abakiri bashasha abakibonye ikiganiro cya mbere mufyonde aho hepfo kuri sabone kugira ngo ntagire ikiganiro gizosubira kurengana mutakiravye kandi bihanahane mu kugira amapartage eka mbere munabikunde. Turangize rero tubifuriza kubandanya muroranirwa kubandanya mukunda Axiya Vibes TV nayibandanye bakuza mwiteka. Bye bye.